ndabaramukije mwese abihuza natwe biciye kuri satelite Amazonas na satelite Eutelsat 8 mu bihugu bitandukanye, yongeye na hano muri Cayeye, Puerto Rico. Uyu munsi ku w'Imana 15 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026 turondere mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu kigabane cya 21 umurongo wa 34 ukabandanya, ahatubwira hati: ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe no kudandahigwa no kuboregwa n'umwitwarariko n'iby'ubu bugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego, kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose nk'umutego. Arandika ko ngo nk'urusenga, kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose. Mwame mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Ibubamfu utera ujya hejuru arandika ko ngo mu isezerano rishasha abatoranijwe bagavye babereye maso ikimatanijwe c'indwi kiriko kirashitsa amasezerano yose. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Abatoranijwe bagavye babereye maso ikimatanijwe c'indwi kiriko kirashitsa amasezerano yose. Isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu ryari kuzoshitswa mu kuza kwe kwa mbere, rigashitswa biciye mu gitwikirizo c'umubiri w'inyama. Amasezerano ahwanye no kuza kwa Mesiya ariyo yagiye aratangazwa n'abavugishwa bo mu isezerano rya kera. Ayo yarashizwe mu bikorwa, ayo masezerano, igihe haza ugushitswa kwayo muri cya gitwikirizo c'umubiri w'inyama witwa Yesu mu kuza kwa mbere k'umwami. Kandi ibyo byabereye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi biciye mu nkumi Mariya niho hakomotse ugushitswa kw'iryo sezerano, avyaye uwo mwana w'umuhungu. Ubu naho mu kuza kwa kabiri k'umwami twarabwiwe ko vyobaye bibangikanye bimeze ico kimwe muri vyose. Nuko rero nk'uko hashikijwe ukuza kwa mbere k'umwami hariya hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, ukuza kwa kabiri k'umwami nako koshikirijwe hagati mu banyamahanga. Hariya byabereye mu buseruko, mu burasirazuba. Muri iki gihe cya nyuma naho vyoshikirijwe iburengerazuba, kandi vyose birabangikanye. Mu butumwa bwiswe ngo amabanga y'ikimatanijwe c'indwi, we ngaha 11 z'ukwa gatatu mu 2006 aratubwira ati: inkumi Mariya yashushanije ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo. Nuko rero ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo niryo rimwe rudende rizomenya iyo ntambuko y'ibanga. Nirihe rimwe rudende rizomenya ivyo? Ishengero mugeni, ni ukuvuga abatoranijwe b'Imana. Ryo rizohishurirwa iyo ntambuko yo mw'ibanga imbere y'uko iyo ntambuko ishurirwa ihanga ry'Abaheburayo, kandi iryo rizobandanya rikomeze mu rugendo rw'ikimatanijwe c'indwi ahariho hose aho kizoba kiri, aho azoba hari ubukozi bwa Yesu buriko burisubiramwo, ubwa Eliya ku ncuri ya 5 buriko burisubiramwo, n'ubukozi bwa Mose ku ncuri igira 2 buriko burisubiramwo. Ni ukuvuga, murabona ko ishengero mugeni ryobaye ririko rirakurikira ubu bukozi bwa Eliya, ubukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Yesu. Ari byo nimwitegereze ku rupapuro rwa 57 mu gitabo c'imirongo, umurongo 494
aha haratwereka ko Eliya azokomeza abandanya agende kandi azohamagara Mose bajyane. Nimba ubwo bukozi bubandanya bugakomeza, nuko rero ihanga abantu nabo nyene bobaye bariko barakurikira ubwo bukozi. Haravuga hati mpwemu ya Eliya ivuye mu iri shengero ry'abanyamahanga izobandanya gusa itera igenda yinjira imbere mu ishengero rya Kiyahudi. Turi muri iki gihe cya nyuma rero mw'uwo mwanya aho ryobaye ari ishengero rya Kiyahudi, igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Iyo mpwemu izotera igenda yinjire kandi izohamagara ya Mose bajyane. Haleluya, mwe murabibona. Kandi we aharabica k'umuzingi kuri we, ni ukuvuga ni igikoresho, igitwikirizo cy'umubiri w'inyama, aho baye hari ubwo bukozi bwa Mose n'ubwa Eliya n'ubwa Yesu buriko burakorwa na mpwemu yera mu muntu. We rero azovuga bwa butumwa nyene bwo kuri Pentekote bubwira abayahudi ari bo banse Mesiya. Amen, murabibona. Buzoba ari bwa butumwa nyene bwo kuri Pentekote ni bw'abo bayahudi bazobwigwa, basubire kububwigwa. Arandika ko ngaha ngo Mose na Eliya hejuru, yongeye arandika ngo Eliya agira gatanu, yongeye iburyo acapura ko ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'agakuku kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Bubamfu naharandika ko ngo igihe cya Kiyahudi bingana ikiringo cy'ubwami, hamwe n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka acapura ko akabuye gakomeza imfuruka gatoya ngaha. Kandi arandika ko ngo igihe cy'abanyamahanga. Aha byongeye ngo ku munsi wa Pentekote ujya mu bayahudi, arandika ko hejuru ngo umwaka wa Yubile Abalewi 25. Nimurabe ngaha mu gitabo cy'ibihe by'ishengero, aha twereka aho yoja komotse, aho komotse iryo sezerano ririko rirashitswa, aho ryo kwadutse rivuye. Nimurabe baravuga ku rupapuro rw'186 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero, igitabo cy'ibihe by'ishengero gisubiwemwo. Ngaha haratubwira hati icyo ari cyo cyose kigeze kuba ubuzima bwari mu rubuto bwaraje mu gitegwa hama mu camwa. Iryo tegeko nyene rirakora no ku ishengero uyu munsi. Uruvyaro rwose rwatanguriye mu ishengero ruzoza rumere nk'urubuto rwo mu nkomoko, kuko ni rwa rubuto nyene. Iburyo arandika ko ngo umugeni. Muri iyi minsi y'iherezo umugeni nyakuri ishengero, urubuto rwa Kristo ruzogera ku ibuye ry'urufatiro, kandi iryo rizoba ari ishengero ridasanzwe, ubwoko budasanzwe, uko rirushiriza kumwegera. Iburyo aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'agakwego k'umwampi kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Rero reka tumere nk'abatebye gatoya ngaha mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 8a umurongo wa 74 haravuga hati we ntafise umubiri. Ni bangahe bizeye ko we yavuze ati jewe ndi umuzabibu namwe muri amashami, mwebwe muri amashami? Rero umuzabibu ntiwamako ivyamwa, amashami niyo yamako ivyamwa. Kandi amaboko amwe Rudende afise muri iyi joro na yacu, amaso amwe Rudende afise muri uyu mwanya na yacu. We rero ari ngaha mu buryo bwo kuba ari nk'inkingi y'umuriro. Kristo yazutse. Arandika ko hejuru iburyo ngaha nyene hepfo arandika ko ngo inkingi y'umuriro. Iburyo aracapura ibuye rikomeza imfuruka, hejuru naho y'uyu murongo akandika ko ngo umuzabibu n'inyenyeri ya Dawidi, akandika ngo umubiri ufadika wa Yesu. Hejuru arandika ko ngo Kristo yazutse, ahari ameze nk'inkingi y'umuriro. Kandi hameze nk'ahacyacutse arandikaho ngo amaboko, amaso n'ibyo by'uwanyu. Rero nimurabe ku rupapuro rw'9a naho nyine haratubwira hati umurongo wa 86 ati ibyo byari biki?
yari imana iri mu mubiri w'umuntu, kandi yesu yari imana iri mu mubiri. muri iri joro naho mpwemu yera ni imana iri imbere mu mubiri, iriko iriyereka ishengero, iriko iratuma haba bya bindi yo yasezeranye icubahiro, shengero ry'imana. Ramvura amababa, hejuru arandika ko ngo Mose na Eliya. Ramvura amababa nk'inkukuma, uguruke uve muri ivyo bintu, nukuvuga uje hanze y'ikiringo c'ubuntu, hanze y'igihe c'indwi. Hepfo arandika ko ngo mpwemu yera mu mubiri w'umuntu, ni ukuvuga inyuma ngo uguruke usohoke uve mu ivyo bintu, arandika ko ngo kugira ngo hashitswe isezerano. Hepfo arandika ko ngo mpwemu yera ari mu mubiri. Nirumwibuke ko yavuze mu gitabo cy'ibimatanijwe ko ati uyu mpwemu yera azokwambara umubiri. Ntiyari bwamare kuba yambaye umubiri hariya hagati mu ishengero mugeni ryari ryegukira muri Laodikiya, ahubwo yari karavuga ati uyu mpwemu yera dufise wari hagati muri twebwe mu aka kanya nyene. Murabona, hanyuma yaciye avuga ati uyu mpwemu yera azokwambara umubiri mu muntu wa Yesu Kristo. Ivyo rero bihwana n'ikiringo cy'ubwami n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Ntibyari gushobora kubera mu kiringo cy'ubuntu, kuko mpwemu yera aho yambara umubiri ni mu kibanza cy'ahera cyane mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, nk'uko yambaye umubiri mu ibuye rikomeza imfuruka hariya mu kuza kwa mbere k'umwami. Ibubamfu harandika ko vyongeye ngo amababa y'inkukuma. Hejuru arandika ko amababa y'inkukuma, yongeye arandika ko ngo mpwemu yera bingana imana iri mu mubiri uyu munsi. Rero reka tukomeze ngaha mu gitabo cy'ibihe by'ishengero, aho twari twagejeje ku rupapuro rw'186, aho abandanya agira ati ubo abari mu mugeni bazoba bameze nka we, ku buryo bazogaragaza ishusho yiwe. Arandikaho ngo Teofaniya. Nimba bazoshushanya nk'ishusho yiwe ari Teofaniya, iyo Teofaniya murabona itegerezwa kuba ihari, ariryo jambo ariko guhishurirwa ko kumenya ngo we ninde ni mu bugingo. Rero niho itegerezwa kuba iri. Uko niko baheza bakunga ubumwe nawe. Ubwo buryo ni ubuhe? Bamaze kuba bafite ishusho yiwe bwite, bo bazocika umwe, bazoba ari ukugaragara nyezina kw'ijambo ry'Imana nzima. Amadini, urubuto rw'ikinyoma ntigoshobora kuvyara ibintu nk'ivyo. Ibu yarandika ko ngo idini bo bazokwera za ndemeye n'ivyizerwa vyabo bidahwanye n'ijambo. Ico kivange kizana urubuto rw'ikivange. Aha ku rupapuro rw'ijana reka vyongeye turabe haratubwira ikintu ku bijanye n'ikiba. Iyo abantu babaye abagurano abaja, nimurabe ku rupapuro rw'ijana aha ku murongo wa mbere muri iyi version, muri iki gitabo cyanditse uku haravuga hati ishengero namba ntiryari ryarigeze ryiga ibi bintu mu vyanditswe canke mu mateka muri kahise. Buri gihe uko Imana itanze urugendo mpwemu yaragendeye abantu, hejuru arandika ko ngo biciye mu ntumwa Imana irazana ikanguro. Abantu bararonka umwidegembyo wabo, inyuma y'akanya gato bakaja mu buja, muri vya bintu nyene bari basohotse bavuyemo. Igihe Luteri yazavuye muri Katolika, abantu bari baronse umwidegembyo akanya gato, ariko igihe we yapfa, abantu gusa baciye bacika ishirahamwe. Ibyo bibaza ko yari yizeye baca bavyubakira ko ibindi vyizerwa vyabo n'ivyiyumviro. Ni navyo nyene biba no muri iki gihe, barabishira hamwe, barigira ishira hamwe, kandi bakibaza, bakizera, bagashobora gushiraho ibyo intumwa yari yarazanye
rero bakajya mu byo gushyiraho izindi zandemeye n'ibindi bintu n'ibyiyumviro bikuriye mu bwenge bwabo, kandi baragwanije uwo muntu wese yatura ibitandukanye n'ibyabo. aho bateye basubira neza muri katolika mu bundi buryo bumeze nk'ubutandukanye n'ubwa mbere gatoya, ni ukuvuga basubiye inyuma. kandi n'uyu munsi hariho abaruteriyano benshi biteguriye gusubira mu kibanza bari baravuyemwo. kandi murabona muri iki gihe ibubamfu ngaha haracapura ko ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishingiro n'intambuko zitatu za nyuma: abaruteriyano, aba Wesley, aba Pentekote. reka rero dukomeze ngaho twari twagejeje ku rupapuro 186 haravuga hati: bo bazokwera za ndemeye n'ibindi byizerwa bidahwanye n'ijambo, uko kuvangana kwama icamwa c'ikivange. umwana wa mbere Adamu yari ijambo, urubuto, ijambo ry'Imana. yarahawe umugore kugira ngo arondoke agwire. icyo nicyo gituma yari yahawe umugore kugira ngo agwire, kugira ngo avyare uwundi mwana w'Imana. ariko uwo mugore yaraguye. uwo mugore yaraguye kubwo kwivanga, kwisukiranya, yatumye we apfa. umwana agira kabiri, Yesu, ngaho iburyo arandika ko ngo Eva. umwana agira kabiri, Yesu, nawe nyene yari ijambo, urubuto, ijambo rivuzwe n'Imana. yarahawe umugeni nk'uko byari byagenze kuri Adamu, ariko imbere y'uko we ashobora kubakana n'uwo mugeni, uwo mugeni nawe nyene yari yamaze kugwa. we nk'uko byabaye ku mugore wa Adamu, yarashyizwe mu kigeragezo, mu gipimo, kugira ngo biboneke ko yizera ijambo ry'Imana akagira ubuzima, cyangwa akarikekeranya ko agapfa. uwo mugeni yarakekeranije, yararetse ijambo. icyo nicyo gituma yapfuye. ibubamfu aracapura ibihe by'ishengero hepfo gusa, mu mugwiriro mutoya, mu mugwi mutoya w'urubuto nyakuri rw'ijambo. Imana izokuramwo abo yereka Kristo nk'umugeni yakunzwe. iburyo aracapura ko ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero, hejuru arandika ko ngo umugeni uyo iba ari inkumi ku ijambo ryiwe. we ni inkumi kuko atazi ibindi vyandemeye n'ibindi vyizerwa vyashizweho n'abantu. biciye mu bagize umugeni hazoshitswa ivyasezeranywe n'Imana ko vyogaragariye mu nkumi. ngo bigaragariye mu nkumi arandika ko ngo umwana jambo. iburyo vyongeye yari yaranditse ko muri iki kindi gitabo ngo ihema katedrale. ibubamfu ngaha arandika ko ngo Mariya agira kabiri, byongeye arandika ko ngo Eva, byongeye akandika ko ngo biciye mu mugeni. ni ukuvuga biciye mu mugeni niho hoje uwo mwana jambo. ijambo ry'isezerano ryaje ku nkumi Mariya. arandika ngo Mariya bingana umugeni ibubamfu, kandi iryo jambo ryasezeranywe yari we nyene ubwiwe, ari we yari guheza akagaragara. Imana yaragaragaye yo nyene ubwayo, niyo yakoze mu ico gihe ishitse ijambo ryayo bwite. ibubamfu arandikaho ngo Yesu bingana umumarayika wayo, kandi yarashikije ijambo ry'isezerano mu nkumi. umumarayika niwe yari yamuzaniye ubutumwa. iburyo arandikaho ngo Gaburiyeli, kandi ubutumwa bw'uwo mumarayika ryabaye ijambo ry'Imana. Yesaya 9:6. ninde yazaniye ubwo butumwa inkumi Mariya hariya? yari Gaburiyeli. ninde yazanye ubutumwa ngaha muri iki gihe cya nyuma, abuzanira ishengero umugeni Mariya wo mu buryo bw'impwemu? yabaye umumarayika mukuru Gaburiyeli. byoroshye cyane gutyo. yo yarashikije muri icyo gihe ibintu byose byari byanditswe ku bijyanye nawe, kuko uwo mugeni Mariya yaremeye ijambo ryayo. nimurabe ngaho ibyo akomeza avuga mu butumwa ndiko ndasomamwo amabanga y'ikimatanijwe c'indwi ku ishengero umugeni rya Yesu Kristo, nuko rizohishurirwa iryo banga. iryo shengero rizoryizera n'umutima waryo wose. none ni kubera ko iryo rizovyizera? kuko ryo rifise wa mwihwezo nk'uw'abavugishwa.
nk'uko tubibwirwa ku rupapuro rwa 6 muri iki gitabo cy'ibihe by'ishengero gisubiwemwo. Haravuga hati, urupapuro rwa 6 hepfo, muzokwibuka ko nabivuze mu ntango ibijyanye n'ubu butumwa ko iki gitabo turiko turigamwo ni ukwihishura nyakuri kwa Yesu Kristo mu ishengero. Hejuru arandikaho ngo mu buryo bwa mpwemu yera n'igikorwa ciwe yakorera mu bihe bizoza. Rero navuze ko gusa biciye muri mpwemu yera tuzoronka uko guhishurirwa, canke naho vyoducika bikaturengana. Ibyo arandika ko ngo guhishurirwa kuzanwe na mpwemu yera mu ishengero ryiwe. Turiko turakoraniza hamwe ivyo vyiyumviro bibiri, tuzobona ko zitazoba ari inyigisho zisanzwe gusa n'ivyiyumviro bisanzwe. Ibizotuma iki gitabo kiba igitabo nyakuri. Bo bamfarandika ko ngo uyu munsi ejo bacapura ibyo rikomeze Afrika arandika ko ngo uyu munsi ku bihe by'ishengero naho yandika ko ngo ejo hazokenerwa igikorwa na mpwemu yera. Bishaka kuvuga ko iki gitabo kitoshobora guhishurirwa uwundi muntu n'umwe uretse ihanga ridasanzwe. Uzoba ari ubwoko bw'abantu bafise umwihwezo nk'uw'abavugishwa. Bo bamfarandika ngo umwihwezo, ububasha bwo kumva ivyo bavugishwa, ubushobozi. Bazoba bakeneye inyigisho z'indengakamere, kandi ntazoba ari umuntu w'umwigisha agereranya akarongo n'akandi gusa, naho ivyo navyo ari vyiza. Ariko ibanga rikenerwa uguhishurirwa kuzanwe na mpwemu yera, canke ntivyo kwigera bitangirwa umuco. Begene twifuza ko Imana yokingura imitima yacu tukiyegurira mpwemu kugira ngo twumve kandi dutahure. Ibu ryarandika ngo ivyahishuwe 10 rime kuva kuri rimwe kabandanya, kuko uko nuguhishurirwa ko kuza kwiwe, ukuza ko umumarayika w'inkomezi hagati mu ishengero ryiwe. Ubu naho murabe muri ubu butumwa bwiswe ugutandukanywa mu mwuzuro ugutandukanywa mu mwuzuro no kutizera. Kirabwirwa ku rupapuro rwa 29. Ubu bukozi buzorangira vuba, kandi umwana arindiriwe azoseruka, azogaragara. Ni kubera ko azogaragara kuko mu gihe ciwe, mu 1964 hariya niho havuzwe ubu butumwa, kandi kugeza n'ubwo hariya muri ico gihe ntiyari bwagaragare ngo haseruke ugushitswa kw'ivyo we yari karategurira inzira. Ntiyari bwanavuke kugeza mu uwo mwanya. Nico gituma yavuze ko atari gupfa hitanwe n'ubusaza uwo nawe avuga ataraba yamaze kuhashika, kuko kugeza mu uwo mwanya ntihari bwashitswe iryo sezerano ry'uyo wowe yariko arategurira inzira. Ku rupapuro rw'119 ku murongo wa 10:58 we aravuga ati, kumbure byoshoboka ko ndiko ndubaka igicaniro ngo uwundi muntu aduga gihagarareko. Hejuru arandika ko ngo Mesiya, Mose na Eliya. Kumbure hari igihe jewe nojanwa imbere y'icyo gihe, ariko ndizeye ko turi hafi yaho cyane ku buryo ntazohitanwa n'imyaka y'ubusaza. Ubu mfise imyaka 54, ariko sinzohitanwa n'ubusaza wataramara gushika ngaha. Ninde yoba yari ngaha no kuvuga ariho yibereye we yataza adahitaniwe n'ubusaza? Nukuvuga ugushitswa kw'ivyuwo yateguriye inzira. Ni igikoresho aho mpwemu yera yobaya ariko arigaragariza mu ico gikoresho, mu ico gitwikirizo cy'umubiri, ariko ahagaragariza ubukozi bwa Yesu, ubukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Eli. Rero mu yandi majambo, kugeza na buriya muri kiriya gihe ntiyari bwamare kuba hari ico gikoresho kiriko kiragaragarira hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu. Umubiri wiwe kugeza mu uwo mwanya ntiwari bwavuke, ariko ndizeye ko turi hafi yaho cyane ku buryo ntazohitanwa n'ubusaza. Mfise imyaka 54, sinzopfa mpitaniwe n'ubusaza ataramara kuba yashitse ngaha. Yaza kuba amaze kuba hari mu uwo mwanya ntiyari kubivuga uko, ahubwo yari kabivuga mu ubwo buryo, kuko yarazi ko vyari kuzoba hanyuma, ko ariho ivyo vyoshiki vyari gushitswa. Rero ubu naho mu kubandanya agira avuga ibi, aturetse gusa ndashwe canke nishwe canke mfuye mu bundi buryo, ariko ntahitanywe n'ubusaza we ataramara gushika ngaha. Nukuvuga inde aje ugushitswa kw'ivyo we yari karategurira inzira,
ariko we yarahawe umugisha ukomeye w'uko we nyine ubwiwe ashobora kubona iki gikoresho icyo we yariko arategurira inzira, nk'uko Yohana integuza yo kuza kwa mbere k'umwami, Imana yaramuhaye umugisha wo gushobora kubona mpwemu yera yururutse afite ishusho nk'iy'inuma amwururukiyeko. Rero murabona ko namwe data Branham nawe nyene yarahawe uwo mugisha igihe Imana yamwimurira mujana mu ihema nini katedrali, aho yabonye ubukozi, yarahabonye inkingi y'umuriro iravugisha uwundi muntu. Murabona yabonye nka cyo kimwe yururukira ku kumba kimbaho we ngaho yari karabona uwo yari arategurira inzira. No kuvuga wateguriwe inzira, uwo we yari arategurira inzira. Kumbure sije nzobikora. No kuvuga yari yamaze kubazi ko azopfa imbere y'icyo gihe. Atari ko ubu butumwa buzokwerekana, buzokwakira Yesu Kristo mu isi. N'ubutumwa ubuhe ngo baye buriko buramenyekanisha iryo banga, no kuvuga buvuga ingene ryari gushitswa, n'ubutumwa we yazanye integuza. Nk'uko Yohana Mubatizi yarungitswe nk'integuza itegurira inzira ukuza kwa mbere, uko niko n'ubu butumwa nabwo buzoba integuza yo kuza kwa kabiri. Kandi Yohana yaravuze ati, nguyu muhagazi w'intama w'Imana ukuri ibyaha by'abari mu isi. Rero bizoba bibangikanye muri vyose, kandi ndazi ko bizoba uko iburyo tera ujibubamfara Kongo. Ubutumwa buratanguriza inzira, burerekana kuza kwa kabiri. Ni ikihe cyakira cyane cyerekana kuza kwa kabiri? N'ubutumwa. Nicyo kizoba ari cyo gicaniro cy'icyo gikoresho. Hejuru arandika ko usinzohitanwa n'ubusaza ataramara kuba yashitse ngaha, nk'uko byagenze kuri Yohana Mubatizi. Yari ko arubakira igicaniro umwami mu kuza kwe kwa kabiri. Mu kindi kibanza haravuga ati, ariko arubakira igicaniro umwami wanje databuja. Ni ukuvuga ni kucyubakira umwami mu kuza kwe kwa kabiri, we yari kuba ariko aramutegurira inzira. Rero dukomeze hano ku rupapuro rwa 29 mu butumwa bwiswe ngo gutandukanywa burundu no kutizerera abantu. Nyavuga ati, ubu bukozi buzorangira vuba kandi umwana arindiriwe azogaragara. Ishengero ryaraciye mu gutsindanishirizwa biciye mu baruteriyano, ukwezwa biciye muri Wesley, harashyitse umubatizo wa mpwemu yera biciye mu bapentekote. Ubu naho ririko rirashika ku bukozi bw'ibuye risozera. Ibyo byagiye birashushanywa igihe cyose kugeza tugeze kuri ibi bitunganye. Igitutu kiri negatifu kiriko kiracika positive. Nuko rero Yesu azoza umunsi umwe, azofata babandi bizeye ishengero ryiwe. Azofata iki? Babandi bizeye. We mukuze kwe kwa kabiri yaje kubw'umugeni wiwe, yaje kubw'abatoranijwe, kubw'abo mwizeye, kubw'abo mwizeye. Ntiyaje kubw'abatizera. We ntaza kubw'abatizera, aza kubw'abizera. Yesu azoza umunsi umwe, azofata babandi bizeye ishengero ryiwe, no kuvuga mu ishengero ryiwe. Mwitandukanye no kutizera, mwizere muri iri joro. Arabana yavuga hano muri ubu butumwa amabanga y'ikimatanijwe cy'indwi. Revera William Branham aravuga ko igihe ikimatanijwe cy'indwi kizotangura, ati rizoba ribanga mu mwuzuro. No kuvuga rizoba ribanga, iryo banga nimurabe mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'151 ku murongo 13:45 haratubwira hati, kandi icyubahiro cy'Imana niho cyari kiri kugeza aho bo batongeye gushobora kubona, batari bagishoboye kubona ingene bokora igikorwa cyabo. Amen. Izohumisha amaso ya buri munyateologiya niyaza kubw'umugeni wiwe. Umugeni azoduzwa hagati mu gicugu nk'uko byagenze kuri babandi. Abo bandi ntibazomenya n'ingene umugeni yagiye. Arandikaho ngo ntibashoboye kongera kubona ingene bokora igikorwa cy'ubuherezi. Arandikaho ngo
hagati mu gicugu arandika ngo kuzamugwa. Yongeye hejuru arandika ngo icyubahiro cy'Imana. Niyaza we azohumisha amaso ya buri munyateologiya, kuko byari kuzoba mu buryo butiye bugufi cyane ku buryo vyobarenganya bikabaca hejuru. Nimurabe ngaha ku rupapuro rwa 90 n'umurongo uri mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'199, ariko ngaha mu gitabo cy'imirongo harimo uyu murongo naho nyene ni wo mu kimatanijwe cya gatatu umurongo w'778. aha haratubwira hati, nuko rero nimba ibyari banga cyane igihe we azira, mbega kangahe izamugwa naryo ritazomenyekana na gato. Abantu bibaza ngo bazovuga bati ni byiza, twari twibaza ngo hazoba habayeho izamugwa, none ko ibi bihano byose biri ku isi. Yaravuze ati izamugwa ryaramaze kuba, mwebwe ntimwabimenye. Niko bizobazoza nk'igisoma mu ijoro. Niko mu gitabo kimwe nigeze gusoma, mwebwe murakizi ingene cyiswe ngo Romeo na Juliette. Niko byagenze, umuntu kanaka hejuru arandika ko ngo Mose na Eliya. Umuntu kanaka umenga yaraje amanura ingazi aramuduza hejuru, ari hejuru ku nzu, ni ukuvuga hejuru mu ishengero mu mubiri w'ibanga w'abizera. Umuntu kanaka umenga ngo yaramanuye ingazi ari hejuru y'inzu. Ibubamfu arandika ko ngo ingazi byari byamaze kuba igihe cya kera. Yaraje amujyana mu mwanya wo mu gicuku mu ijoro. Rero mu ubwo buryo niko izamugwa rizoba. Abo rero bazozimangana banyike. Si ukuvuga ko harungitswe isinzi ry'abamarayika ngo bamanuke bazanye amasuka ngo bazure imva. Bibiliya ivuga yuko tuzohindurwa mu kanya gatoya, mbere nk'akanya gato k'imbere yuko wokubita ingohe, nko mu guhumura ingohe gusa. Byose bizoba byarangiye n'ingogana n'ingoga. Aracapura kwinye ingazi ibubamfu hejuru akandika ko ngo arandika ngo Romeo na Juliette, arandika ngo kuza k'umwami be no kuzamugwa, ibe n'izuka, ibe no guhindurwa. Rero arabandanya avuga hano, nimurabe byongeye ku rupapuro rw'133. Reka akanya gatoya duce kuri uru rupapuro, kuri uyu murongo wa 1183. Byongeye haratubwira ku rupapuro rw'133 umurongo wa 1183. Enoki imbere y'agatekizo kari imbere y'umwuzure, igihe gutsindanishirizwa kwari ko kurinjira, we yarabonye ikimenyetso kigaragaye. Ububamfu arandika ngo Enoki bingana Ruteri. Kandi mw'iyi piramide harimo ingazi indwi zitera ziganisha mu cyumba cy'umwami. Mwitegereze ku ngazi igira indwi. Nimba mwarigeze kwiga ibijyanye n'amadini, ibijyanye n'uburinganire, nimba mwarigeze kwiga iby'uburinganire bwo mu iyo piramide, uwuza kugira ngo yakire uwuje kugira ngo amurengukane imbere y'umwami, mwitegereze aho aba yashizwe. Mwebwe rero muzobona umunsi muri ko murabamwo uwo ari wo muri iyi piramide. Kandi twebwe turi mu gihe kigira indwi cy'ishengero imbere y'uko umwami afata intebe yiwe. No kuvuga abo bari mu gihe cy'indwi. Rero ngaha haracapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero ibubamfu akandika ko ngo 8 mu ibuye rikomeza imfuruka n'indwi amajya hepfo. Arandika ko ngo intebe y'ubwami. Hejuru arandika kuri uyu murongo ngo ingazi esikariye indwi, intebe bingana, icyumba cy'umwami bingana, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka.
arabandanya avuga hano mu butumwa bwiswe ngo amabanga y'ikimatanijwe cy'indwi, mwemu yera gusa niwe ashobora guhishura amabanga y'Imana, kuko ibintu byo mu ibanga ni iby'umwami. Ibyahishuwe navyo bimaze kuba ari iby'abana b'abantu, ibyacu ni iby'abana bacu, ariko iby'ibanga byo ni iby'Imana. Yo ibihishura biciye muri mwemu wayo yera, kandi bimaze guhishurwa biba byamaze kuba ari ibyande, ari ibyacu. Ibyo turabibona mu gusubira mu byagezwe ikigabane cya 29 haratubwira ibyo. 29:29 nyene haravuga hati, ibikira amabanga n'ibyo uhoraho Imana yacu, ariko ibimaze guhishurwa ni ibyacu n'uruvyaro rwacu ibihe byose, kugira ngo twitondere amajambo yose y'ibi byagezwe. Ibubamfu arandika ko ngo ibintu byo mu ibanga, Ibyahishuriwe Yohana 4:1, 22:6 na 22:16. Arabandanya agira ati, amabanga y'ikimatanijwe cy'indwi ari mu kimatanijwe cy'indwi, mu kuza k'umwami n'abamarayika biwe. Mu gushyitswa k'ukuza k'umwami n'abamarayika biwe hazoshitswa amabanga yose y'ikimatanijwe cy'indwi. Amabanga yose ashikirizwa mu kimatanijwe cy'indwi, ariyo mabanga bo yomenyekanishije igihe yoba yagaragaye. Ari byo mu gitabo cy'ibimatanijwe we yarabivuzemwo ku rupapuro 482 hepfo, ni munaba aravuga ati, yari karavuga kuri Isirayeli bamaze kuba bari mu gihugu cyabo kavukire, ariko murabona ko atana kimwe avuga ku guhishurwa kw'iki kimatanijwe cy'indwi. Byongeye no ngaha mu byahishuriwe Yohana, mu guhishurwa kw'ibimatanijwe naho nyene yarakirenganye. Rero turabona ko ari ibanga mu mwuzuro, kandi isaha kugeza n'ubu ntiragera kugira ngo iryo banga rimenyekanishwe. Aha niho dushoboye kugarukiriza, ibindi navyo tuzobihabwa hariya muri ico gihe, igihe Yesu azoseruka arandika ngo ari mu mumarayika wiwe. Umumarayika w'inkomeza amanutse avuye mu ijuru afise agatabo kazinguriye mu kuboko, ariko yahereje umuntu. Ibindi bisigaye navyo tuzobihabwa hariya. Yesu niyaseruka bundi bushasha ku isi kugira ngo ajyane umugeni wiwe, cyangwa ikizoba kimuzanye kugira ngo giheze kibe muri ico gihe. Aha iburyo aracapura kabuye gakomeza imfuruka gatoya. Arabandanya avuga ngaha ati, nuko rero tuzoba turiko turabona Imana biciye muri mwemu wayo yera, igaragariye hagati mu ishengero ryayo, hanyuma naho igaragariye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, hanyuma naho ku iherezo nihamara kuba hashikijwe vyose, hazomenyekanishwa kahise k'ikimatanijwe cy'indwi n'akahise k'amabanga yose ari mu kimatanijwe cy'indwi. Nuko rero twese tuzovuga tuti, jewe niho narindi mu gushika kw'ikimatanijwe cy'indwi, kandi narabonye ikimatanijwe cy'indwi kiriko kigenda gishitswa n'ibintu byose ikimatanijwe cy'indwi cyakoze. No kuvuga hazoba abantu bazoba bunze ubumwe n'ikimatanijwe cy'indwi, bariko barabona urugendo rwose, bariko barabona ukuduga mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, bariko barabona inyigisho bumviriza bazakira, bariko barabona kuvugwa k'ubutumwa, bariko barabona gusitswa kw'iyerekwa ry'ihema, bariko barabona ibintu byose bihwanye n'iryo yerekwa ririko rirashitswa, bariko barabona ibintu byose bijanye no kwizera ko kuzamugwa. Hanyuma byongeye bariko barabona n'ubwo rugendo rwo gusobekeranya guhurirana n'ihanga ry'Abaheburayo, babe mwizo ntambuko zose, babe bunze ubumwe n'ubwo bukozi. Rero hazoba abandi bo bazoba bagumye bareza amaboko atana kibe bariko barakora ari binebwe, kuko batizeye, batakiriye umwami umukwe mu kuza kwiwe. Hanyuma bazovuga batariko, erega nta na kimwe nakoze, kandi nari ndahari igihe cyose, ahubwo ndiko ndagwanya, cyangwa igihe cyose nagumye mu gihe cyari cyararenganye, mu kiringo cyari cyararenganye, sinigeze ndabimenya ko Imana yari kirashitsa byose, ibintu byose. Jewe naza ndasoma mu butumwa byariko bibera imbere y'amazuru yanje, mu maso yanje, Imana iri kirabishutsa, ariko byabaye biciye bugufi cyane ku byo ntabibonye, kuko ivyo vyohishuriwe abantu bonyene bafise umwihwezo nk'uwabavugishwa, abatoranijwe n'Imana, ishengero mugeni, abari bamwiteze.
kandi bamwakiriye kandi bagumye bahari mu rugendo rwose rw'icyo kimatanijwe cy'indwi. Aho mu gushyitswa kw'icyo kimatanijwe cy'indwi niho haba agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha, aho hariya mu ijuru atagikorane na kimwe kiriyo, bose bari mu gacerere. Igikorwa cy'ikimatanijwe cy'indwi kiriko kibera ni ngaha ku isi. Imbere gato mw'ubu butumwa nyine aravuga ati, ndizeye ko haturonse umuco mwinshi kugeza aha. Nibyo nuko rero hamwe n'umuco twamaze kuronka mu byo twavuze, ibi birahagije, hamwe kandi n'umuco twaronkeye ngaha, ndizeye ko ibi bihagije ku byo twagira tuvuge. Buri gihe mube mugavye ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo be n'ihanga ry'Abaheburayo. Hagati mw'ayo moko ayo mahanga abiri tuzoba turiko turahabona ikimatanijwe c'indwi. Ni hehe twobaye turiko turabona ikimatanijwe c'indwi? Hagati mw'ayo moko abiri. Nuko rero muzoza mugenda murabona uku gusobekerana, guhurirana n'ihanga ry'Abaheburayo na ubucuti bwiza hamwe n'ihanga ry'Abaheburayo, kuko we aza kubw'ishengero ryiwe. Ariko mwibuke ko bya 144 nabo bategezwa gushirwa kw'ikimenyetso imbere y'uko hatangura umubabaro mwinshi, bagashirwa kw'ikimenyetso n'ubu bukozi bwa Mesiya. Ubu bukozi bwo mu marayika aza komotsi y'izuba rirasira, afise ikidomeco c'Imana nzima, no kuvuga afise mpwemu yera. Tuzoba turiko turabona umwana w'umuntu n'abamarayika biwe, tuzoba turiko turabona ikimatanijwe c'indwi hamwe n'inzamba y'indwi, ariko kuza k'umwami n'abamarayika biwe, kandi tubona no kugaragara kwiwe ku bw'ineza y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo no ku bw'ineza y'ihanga ry'Abaheburayo. Nibwo bukozi bumwe rudende bwobaye buhari ari buzima kuri uyu mubumbe w'isi muri iki gihe cya nyuma, kubw'umugisha w'ishengero umugeni no kubw'umugisha w'ihanga ry'Abaheburayo. Murabona, igihe kimwe yaragerageje kujyayo Revera William Branham hariya kugira ngo ahindukize ihanga ry'Abaheburayo, ariko nimurabe yarabibujijwe kandi ntiyakoze icyo gikorwa. Na Dr. William Soto nawe nyene nticyari bwagera igihe cy'uko ubu bukozi buba buhari muri iki gikoresho. Bo baramaze kurangiza iminsi yabo kuri uyu mubumbe w'isi. Imana yarabahamagaye bajya kuruhuka. Ubu rero turi mu gihe cyo gushyitswa kw'ibintu bitashyikirijwe mu bihe byarenganye, aho Imana yobaye iriko iramenyekanisha ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi rimenyesha ishengero. Gutyo rero mu yandi majambo, ihe ishengero ukwizera kurishoboza guhindurwa no kuzamurwa. Aha rero n'ihanga ry'Abaheburayo bazomumenyera kandi bazovuga bati, ariko ubu niwe twari turindiriye. Nimurabarabandanya avuga bati, ikimatanijwe c'indwi nicyo kintu kimwe rudende gishobora gushitsa amasezerano yose yahawe ishengero rya Yesu Kristo, ahabwa n'ihanga ry'Abaheburayo. Nuko rero tube tugavye tubereye maso ikimatanijwe c'indwi hamwe n'amabanga azoba ariko arahishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo, anahishurirwa n'ihanga ry'Abaheburayo. Abatoranijwe ababereye maso bagavye ku kimatanijwe c'indwi kiriko kirashitsa amasezerano yose. Kuri jewe ribaye ihigwe rikomeye cyane gushobora kuba nari kumwe namwe turiko turasabikanya uyu mwanya w'ikiyago, tuyaga ku ijambo, kandi turasubira uyu munsi saa 3 zo mu gitondo kugira ngo tubandanye turyoherwa twiginiza imfungwa zose zo mu buryo bw'impemu mu bintu byose bijyanye n'ikimatanijwe c'indwi kiriko kiratumenyesha ukuza kwaco, ariko aratumenyesha ukuza kwiwe mu ishengero ryiwe kandi biciye mu ishengero ryiwe. Ni ukuvuga ishengero ryiwe niryo ryovya y'umwana jambo, kandi ivyo Imana yaramaze kubishitsa kugeza ubu. Yo imaze kubirikira ko hagati mu ishengero ryayo, aho ihanga ry'Abaheburayo bazobibonera bavuga bati, uriya niwe twebwe twari turindiriye. Ariko aza kubw'ishengero ryiwe kubw'umugeni wiwe, kubw'aba bandi bamukunda bakunda ukuza kwiwe. Abatoranijwe babereye maso bagavye ikimatanijwe c'indwi kiriko kirashitsa amasezerano yose. Imana ibarinde bazigame, ibahezagire kandi mugira akayabagu no ku mfungurwa zifadika. Turagiza akayabagu ku mfungurwa zo mu buryo bw'impemu. Imana ibahezagire kandi ibarinde bazigame mwese.